ni Christian Gulenda mama kuri Affaires et Finances. Affaires et Finances ni émission itwigisha na créé émission kugira ngo twigire hamwe ukuntu dukwiye gukora ama business no gutunganya iby'ubutunzi. Donc Affaires et Finances ni émission produit par BI ni gacha kuri BI TV no ku mashene yanje no kuri chaîne ya BI TV kuri YouTube no ku ma réseaux sociaux yanje Gilenda ama kuri Facebook Eagle Vision Photography kuri Instagram no ku ma plateforme ya BI. Donc no munsi nta mwevite fisi ariko ni kugira no munsi video nagize no munsi ni kugira gusa ndababwire donc ico tuzovuga donc ubuzima bwa Affaires et Finances. Ico tuvuga muri Affaires et Finances si ntituvuga politique ntituvuga religion tuvuga vya business. Ama pilier atatu mu kiganiro cacu ni entrepreneuriat, investissement na finance. Ibyo nibyo tuzovuga. No munsi nagomba kwibaza kino kibazo nagenda cishuje kuri ecran ni kibazo maranye igihe niyumvira. No munsi barakora duhimiriza kuja muri entrepreneuriat turagira ama formation muri entrepreneuriat. Mugabe ikibazo nibaza ngomba ko n'abazogira commentaire de réfléchir hamwe n'abazokurikana kino kiganiro. Donc ni que si on n'était pas destiné, on n'était pas programmé kuba des entrepreneurs kubera reka ndabaha akarorero tufatire karorero mu ishuri rya États-Unis niyo pays référence ya business. Naravye no documentaire berekana umwana afise 11 ans mu mineur afise entreprise PDG wa entreprise ifise $1 million. Ico gihe nabiravye muri 2020 mugabe iyo documentaire yari yo muri 2012. Donc baca barerekana n'ukuntu mw'ishuri muri maternelle ukuntu babigisha umwigisha arabaza arasaba abana bakazana ama projet. Umwana akazana projet ari kudandaza imbombo ari kudandaza ishesheti ari kudandaza utujouet uduki akadandaza ku bandi bana kandi bakoresha amahera ari réel des dollars ziri réel. Gasanga umwana ari karavuga akavuga ko yakoresheje $2 kugira azane arangure ivyo bintu yazanye agaca bigurisha $3 agaca sigarana $1 rimwe iyungutse. Ico umwigisha bashaka niki donc no gufamiliariza abana n'amafaranga kugira umwana amenye kuba agira ubucuti n'amaterme yo muri finance y'amaterme be nayo muri business akamenya amahera yaranguje akamenya amahera yungutse akamenya n'amahera yadandaje capital chiffre d'affaires na profit. Ino biratugora kumenya chiffre ari abantu bagifishe bacitiranya chiffre d'affaires na profit. Donc ibyo ni ibintu byerekana ko twebwe ubwacu donc ni uravye n'ukuntu système éducatif yacu yubatse umengo ntitwari twarahamagariwe ntitwari kuba programme kuja muri business gukora ku ishuri experience ifise je ku ishuri muri maternelle batwigisha gucapa gukorora amashurwe hanyuma hageze ama travaux pratiques batwigisha indirimbo twaririmbye Frère Jacques twaririmbye Pirouette Cacahuète uno munsi turondera ico Pirouette Cacahuète mu buzima tukakibura. Mugabo rero ikibazo gihari nicaye nuko vya bindi nyene bibandanye muri primaire uvuye muri maternelle ni Frère Jacques coloriage Pirouette Cacahuète. Mugabo kuri niveau supérieur kuko twiga ibintu tukaca tubisubiramo kugira ngo tuje gusubira mu bya bindi mu kibazo. Donc muri université ni vya bindi nyene. Donc muri université on n'a pas de souci gusubiramwo gufata bya bindi twiga ngo tubijane kuri marché du travail kuri marché d'affaires tuba satisfait no kuboroka tukara muri examen kugira tutore muri examen. Donc ivyo kuri marché ça n'a rien à voir no kuri marché du travail. Jenge gukora ku kazi ngerageje kwinova bambwira ati wewe ugomba wigira iki ko abashaka ko ntanga vya bindi. Donc en quelque sorte c'est Pirouette Cacahuète yagarutse no mu buzima buri supérieur
vya bindi nyene tugiye kuri marché ya business twotruva ari ibindi bintu tutamenyereye. Reka ndabaha akarorero. Muri université je nagize marketing. Muri université nagize marketing batwigisha les 4 P. Donc mongeye ko les 3 P zabaye 7 P de marketing. Bakuru banje bize 4 P gusa. Je nize 7 P. Batoyi banje bize 10 P. Donc n'abandi batoyi bazokongera kwizindi P. Donc urumva baguma bagerageza kwadapta ibintu bishasha kugira ngo biadapte na marché ya business. Mugabo ushitse kuri marché ya business urarondera kumwe ya 4P ya marketing mix ikora ukabibura. Niho umuntu afise marketing licence akagira na marketing management umushitse kuri bio kugira agire stratégie ya entreprise kugira ngo yadapte kuri marché ukabura ukuntu vyagenze bikamufyura kubera iki parce que le marché effici marché yo kuri business kwisoko bifise iyindi interprétation bitari ico kimwe na rimwe twabona mu ishuri. Donc ahantu bipfira ni he? Ahantu bipfira ni muri education turonka ni niveau ya intelligence. Ukurumva kuri marché kuri motivation turonka motivation ivuga kora aho nanirigwa niyo wananigwa ntaco kizumuzo wa wese bien sûr mugabo hari ababishobora. Ni kuvuga ikintu va yuko hariho naho bitunanira no kuvuga yuko hariho moyen de réussir. Donc nivyo ngomba gupartager muri no misna na mantunze na solution niyumviriye jewe afasha nibaza ko yafasha n'abandi bari kuradukurikirana nimba mufise n'ibindi muri commentaire muze muzoshiramo commentaire mugomba guterera ku bindi zongerako. Donc icambere turakeneye kugira kuko vyafasha umwanya munini twiga ibintu vyinshi bitadufasha muri business nico gituma tunanigwa. Rimwe nigeze kwishura muri conference bigeze kubaza ikibazo bavuga ngo umwana waza ki kubera iki abantu bize bafite diplome menshi bagora muri commerce gusumba abantu batize. Ikibazo nishuye kuri ico kibazo ndetse ndavuga nti bon abantu bize twize dufite ama information menshi twize atana kimwe gisa no kuri marché atana kimwe gihuye n'ivya commerce mugabo bajya batize bajya bagize background yo kwishuri tari nziza bajya nta kindi bazi kuri marché atari amafaranga atari commerce bavyigira sur le tas et là babikuriyemwo ndavuga ko vyamaze kubimizi muri bo twebwe turinda kuvyiga gushasha nico gituma dutegerezwa gufata umwanya wo bwa mbere kunanigwa bikanka hanyuma tukaza kuri tuvaci igihe kinini ugasanga no munsi uratanguye business ukagenda guhayishisha muri iyo business ugeze umaze nk'imyaka 4-5 bigufyura. Donc solution ya mbere no kubitahura ikintu kimwe business egal amafaranga. Nta kindi kintu dukora business egal amafaranga. Nta kindi kintu dukora muri business tari kindi ubwo turonke liberté financière. Liberté financière nico turondera twese kuko turakeneye amafaranga yo kwivuza ama video ari karakorwa ikorwa ku mafaranga shene tuzokoresha tuyikoresha amafaranga jewe nkeneye amafaranga byose dukeneye amafaranga nico gituma dukora ibyo dukora kugira ngo turonke amafaranga nta kindi. Kugira umuntu yiretrouve kuri marché ifa ko umuntu atangura ikintu ca mbere kwiga akagira une éducation financière kuko urumva muri business ishobora gutangura ata amafaranga ufise yego nibyo ashaka gutangura par crédit ashaka gutangura par moyen c'est une stratégie ugatangura par le prototype ugapresenta prototype hama les investisseurs canke abantu bakagura prototype mukabandanya mugabo urumva utegereza kugira ubandanye utegereza kuronka amafaranga nico gituma dutegereza kugira kuronka ubumenyi mu bijanye n'ivyo gutunganya amafaranga tukamenya ukuntu tumultiplier les sources de revenus tukamenya est-ce que
les termes ziri muri finance kuko urumva kenshi natwebwe turiko turatangura muri business hano turugwaruka turiko turatangura muri business umuntu aratangura akagenda mugabo ugeze hagati ukiyo turuva uhuye n'ikintu umuntu akubwiye ngo inflation ntidutahura icarico inflation ntidutahura icarico ntitumenya ryari gituma amahera yataye agaciro ntitumenya ryari ikunda dutegerezwa guproteja amahera yacu ntataye agaciro donc soit ntitumenya gute umuntu ashobora kujera compte épargne yiwe ntitumenya ukuntu umuntu ashobora kumultiplier amafaranga yiwe gestion financière ikatugora donc turakeneye kugira ubumenyi muri gestion financière muri education financière turakeneye kugira ubumenyi mu bijanye n'ivyo kugwiza amafaranga turakeneye kugira ubumenyi mu bijanye n'ikintu cose cerekana ifaranga n'ikintu cose kivuga ku ifaranga kuko niho umuntu aba ari protege kuko umuntu ashobora kugira business kaduga hanyuma mubaza ati business yawe irakora turakora neza nk'abafotografi cyane cyane twebwe n'abandi bose ukabona umuntu aguma kuronka business mugabo waja kumubaza adegaje bilan ya business hiyo ugasanga ari muri zero ari ikintu kiba cabaye donc ico ni ino video ni kugira ni juste gushiraho les grands points dukeneye kumenya cyane kandi dukeneye kuvyiga cyane kugira ngo iyo education muri finance ikureho iformate bimwe twiga muri primaire muri secondaire no muri maternelle no muri université bimwe twiga muri amasession twaciyemo iformate bijya kugira ngo tugire ubundi bwenge bwo kuri marché ukumva kuri marché d'affaires ni business kuri marché d'affaires kuri marché de business n'amafaranga gusa n'amafaranga koro datahura ibijanye n'amafaranga uratakara solution shobora gutanga kugira ngo umuntu aronke ubumenyi bijanye n'ivy'amafaranga nta mu Burundi nta shuri na rimwe byigisha ivy'amafaranga ntahari uko le marché il est adapté kuri education financière kuri marché donc ntahari muri université ikintu ca mbere ndakuyabona kuri BITV kuko chaque mercredi affaires et finances tuzokwa mihari tuzokoma dufise aba invité batwigisha baduha amakuru kuri ivyo bijanye n'ivy'amafaranga n'ivya business donc abantu badushingira intahe abantu baduha ama experience yabo tukigira ku experience yabo donc niho dushobora kuronka ubumenyi ikindi naco n'ugusoma ibitabo bijanye na finance donc kurondera ibitabo urashobora kubitereshaja ibitabo vya Donald Trump ibitabo bivuga kuri négociation ibitabo bivuga père riche père pauvre cha Robert Kiyosaki karaba ama video ama tutoriel n'ama film yigisha kuri finance hari ama film avuga kuri business donc kugira ngo umenye uronka ama information ari saturé ku bintu vya finance kugira ngo bishobore guformata bimwe twiga kugira ngo bikuremwo pirouette système ya pirouette cacahuète c'est devenu un système franchement je vous dis la vérité vyabaye système kugira kuremwo système ya frère Jacques na pirouette cacahuète donc niyo solution hari nous kuronka ma information ari saturé kuri finance donc ça c'est la clé nigo rufunguzo rwa mbere nimba waratanguye muri entrepreneuriat utaratahura ivya finance n'ivy'amafaranga ubanza uhagarike nta kibazo mugabo nimba warananiwe kuva ico gihe nuko runo rufunguzo urubuza nico ca mbere nuko rufunguzo rwo kutaba ibijanye na finance urubuze nta kindi donc nimba wagumye wesho ubanza uhagarike wige ku bijanye na finance wige ku bijanye n'amafaranga wige ku bijanye n'amafaranga hanyuma umaze kumenya ukuntu ku bijanye n'amafaranga bikora ibijanye na investissement ibijanye na épargne ibijanye na multiplier les ressources de revenus tout ça umaze kumenya ukuntu bikora niyo rero utangura muri business uzi neza ico ugiye gukora clé ya kabiri ni information biratandukanye na education uriga ukaronka ama information ayi pratique ica kabiri muri business kuri marché kidufasha cyane jewe gifasha n'abandi ba businessman
bose ku isi yose ni information. Muri business ntitugenda nk'abatabona, ntitunaviga jamais dans le vide comme des aveugles. Non, nta gutomboza birimo. Nta muntu n'umwe yigeze atanguza ikintu atigeze aronka amakuru kwa kijanye n'ico kintu. Ariyo Salomo yaranze avuga ngo ikintu cyose n'umwanya wacu, ikintu cyose ku gihe cyacu n'umwanya wacu. Donc saison yose ifite information itanga no kumenya iyo saison niyaye. Nka saison par exemple, nka saison y'umuci ni mu gihe nko kwa photographe, ni mu gihe c'imanza, ni mu gihe c'ama conference, ni mu gihe haba hama événement. Donc niyo mwanya wo kwipanga neza, ukamenya les opportunités, ukamenya ukiinforma ku ma opportunité mukipanga ku buryo ya ma événement aje usanga uri prêt. Donc ama saison aduha ama information. N'ikintu rero cyo kumenya ngaha no kumenya kwinterpreta information. Nta kindi muri business abantu bateye imbere muri business baturushije. Turafise amazina tuzi, arazwe mu Burundi. Donc abantu bose tuzi batunze mu Burundi nta numwe yigeze akoresha ibyo yize ku ishuri. Non, nama information, nta kindi kintu, nta buhinga dufise bwo twokwigisha abandi bantu bose bataronka. Nta buhinga, nta technique iri pratique ihari wavuga ngo ujye yacikiye kuri 1 2 3 niki. Non, c'est tout simplement ko tuba attentif hama tukamenya nimba ari talent, nimba ari don canke une capacité twebwe dukurana canke twiga. Donc je navyigishije kumenya kwinterpreta saison yose ikisigura, nimba habaye iki hakurikira iki. Kwinterpreta, gusobanura ni question de discernement. Na milliardaire Forbes iklasa kwisi nuko bafishe niveau ya discernement iri rapide gusumba abandi. Reka ndabakarorero muri 2008 muri États-Unis harabayeho crise financière bijanye na crédit immobilier. Mugabo hari abandi ku ruhande, par exemple nka ico gihe haba crise financière niyo hasohoka iPhone kandi Apple yacigira chiffre d'affaires nini muri crise. Microsoft yaciye iduga, nuvuga ko marché immobilier iheze, marché internet yaciye itangura. Nuvuga yuko bari bafise information bara developa discernement yabo ku buryo bo baca bimenya aho biplace. Abo bantu bose batunze nta numwe yarafise amahera muri crédit immobilier, nta numwe yarafise action mu immobilier, bariko developa internet. Abo rero crise yarabarenganye. Donc nta kindi kintu niyo bahavuye baba milliardaire muntu nze. Nta kindi kintu ntimwihave mwibaza ngo ujya muntu ngo areka ngo afise amahera menshi, ujya muntu afise amahera menshi mu milliardaire ni yavize imodoka izindi yavize imodoka. Nta kindi kintu badusumbije. Bafise discernement, bafise patience, bafise interprétation, bafise na discernement ku buryo bashobora kwinterpreta information yose ikigamije na resultat izana. Ivyo rero navyo tuzovyigisha muri affaires et finance. Affaires et finance ni école ya business kandi tuzomena amabanga jeje kuri ivyo hoye na tuzovuga vyinshi ivyo batabimvira ko bikenewe ko tumenya. Clé ya gatatu ni réseautage. Ikintu ca mbere murakunda kumva ngo autodidact, ngo yaratunze wenyene niwe yishikanye imbere. Ikintu ca mbere nababwira mu buzima bwose nta muntu n'umwe yishikana ahantu na hamwe. Umuntu akenera abandi. Il faut que kandi la valeur humaine, les ressources humaines ou bien les relations humaines niyo relation yonyene, niyo produit yonyene iri sûr kugira abagenzi, kugira ubucuti, kugira relation. Nico kintu cyonyene kiri sûr, niyo novuga source de revenu ya mbere iri sûr. Ukurumva umuntu aguha information, umuntu agushikana utokushikanya, uramenya amakuru kwera mugenzi wawe yafise, uramenya urinjira mu miryango yindi kwera mugenzi wawe
kuri mugenzi wawe afise accès kuri iyo miryango. Donc uzinanye n'abantu ufise accès, abantu bose muzinye bafiseko. Donc nuvuga yuko ufise uburyo byotuma kuronka abagenzi, uronka abagenzi niyo source de revenu ya mbere niniya kandi protectrice. Donc icyanyuma novuga gikenewe nukuba excellent madame, donc nukuba excellent muri business. Ukurumva marché ya business ntiyemera la médiocrité, nukuvana mu médiocrité yose. Ntibivuga yuko excellence yo kuva mbere mu ishuri uri excellent kuri marché, non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc gukora la médiocrité, gukora ikintu, nimba uri umufotographe ufotore nkuko atabundi muntu arafotora, nimba uri umuvideographe aha turi kumwe n'abahinga bariko barafatira amasanamu, no babwira ibintu bikoze no video tuzobiyaga mu nyuma. Donc ni excellence iteye ubwoba. Donc ikintu kimwe hariho amaleson, harimwo amapart utegerezwa kubamwo excellent muri business. Utegerezwa kumenya interpréter les stratégies, utegerezwa kumenya la vente, utegerezwa kumenya na négociation. Ivyo ni ibintu kuri marché utegerezwa kuba uzi interpréter, analyser la stratégie, analyser pendant interpréter, analyser la stratégie, ukamenya kudandaza, ukamenya na négociation. Ivyo bintu bitatu ari ni clé igufasha muri business. Donc ivyo bintu byose twavuze ko ari bine, hariho education financière, kugira ubumenyi mu bijanye n'amafaranga, hariho kugira interpréter, analyser information, discernement, hariho réseautage, hariho na excellence, stratégie, vente, négociation. Ivyo ni ibintu tegerezwa kuba ufise muri business, kuri marché. Ivyo navyo tuzogenda turavyiga hano, tuzobarungika no ku bitabo, nimba hariho na chaîne bavyigisha, kugira ngo mugire ubumenyi bwose kuvyerekeye ibijanye n'ivya business n'ibijanye n'ivya affaires. Donc ku bantu bari kuradukira, tugiye subscribe hano kugira ngo muronke andi ma video yose chaque mercredi affaires et finances. Hanyuma muronke mugire j'aime, mugire na commentaire kuvyo mwibaza kuri video. Nimba musesije umuntu yovuga ko ibibazo byose, nukuvuga ko ibibazo byose biza kubazwa bizokwishurwa mu yindi video. Murakoze, Imana ibahezagire, ndayifurije gutera imbere muri byose.